Ndasubiye kubaha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri buri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane biravuga ko hateguwe umugambi wo kwica umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye iri joro. Inkuru idahumuriza ku benegihugu. Amakuru akomeye cyane murazi ko hari ibihanganye vyinyegeje mu karwi ko gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Nkuko tubandanya kubikorera ko amatoza aka kanya umujenerale agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye aturungikiye amakuru yuko hikanzwe ikintu gikomeye cyane turi buze kugaruka ko muri aya makuru yacu. Turaza none kubabwira inkuru ikomeye cyane ku rubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni. Generale Alain Guillaume Bunyoni ariko aragirizwa icaha ngo co kwita umukuru w'igihugu vuvuzera, akagirizwa n'icaha co kwita umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akamutazira impene. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko Generale Alain Guillaume Bunyoni yobagira atsinde urubanza nyuma yuko ubutungane buriko burabura ico bumwagiriza. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye y'igihugu. Turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko vya misi yose idonido. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora aka niko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa vya misi yose idonido. Aka kanya umugambi wo gukura ko ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye uhejeje gushika. Biriko mu nyuma z'uko abagambanyi bateye ubwoba ku kirimba c'umukuru w'igihugu bahejeje gukomera cane. Ikirundo hagiye kubonekera amateka atarigera abera mu gihugu c'u Burundi. Biriko mu nyuma z'uko ingabo abajenali bakomakomeye bibonekeje ku kirimba Igitega. Vyose umukuru w'igihugu yarahunze afata ingingo ikomeye cane yo gukorera ibintu vyiwe vya misi yose Ikirundo. None umugambi wo kwica umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye woba ugiye gukome. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane turonka mu ibanga ntangere umujenerale agendanira umukuru w'igihugu ahejeje gushira hanze ibigaragara. Biriko mu nyuma z'uko hari ubuvugisho bwaheruka kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Isidore mwarumvirije ko umupasiteri wacu dukunda turi benshi, mwarumvirije ko yashize hanze ahagaragara ubuvugisho. Mwarumvirije amakuru avuga ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye arashobora guhura n'akaga nyuma yuko ariko arashira ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Generale Alain Guillaume Bunyoni yoba ariwe muntu akomeye ariko arakora ibintu vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi mu gihe ari mu butungane nk'uko biriko birashikirizwa ku buhinga butandukanye bwa none. Murazi ko turiko turabashitsa ko urubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni. Aka kanya tugarutse tubashitsa ko makuru akomeye cyane amuvugwa ko kubijanye n'ikindi caha yagirizwa. Generale Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu bafashe ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Biragaragara ko arashobora gutsinda ubutegetsi agatsinda ubutungane ivyo bamwagereza. Ubutungane burakwiye mu gihugu c'u Burundi. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Murazi ko twasavye abenegihugu, dusaba ababijejwe, dusaba ababicungera n'abashinzwe umutekano mu gihugu c'u Burundi ko batanguza umugambi wo gushira ahagaragara urubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni.
kuri ubu ngubu turafise akizere ko vyoshobora gushirwa mu ngiro. Amakuru akomeye cane reka tuyatangurire kwavugwa mu gihugu c'u Burundi kuri General Alain Guillaume Bunyoni, mu nyuma turaza tugaruka tubashitsako amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ndabwiza ukuri General Alain Guillaume Bunyoni aka kanya arashobora gutsinda urubanza agasorwa ibohero. General Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa kwita umukuru w'igihugu vuvuzera, umushikiranganje wa mbere nawe ngo ni impene. Amakuru akomeye cane, urubanza rwahavuye ruhinduka ibirori vyo gutwenzwa abarwitabiriye. Amakuru akomeye cane nuko General Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ko yatutse umukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere wiwe. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yagiriza ko yita amazina yishakiye abo bategetsi mu nyandiko agirana n'abantu batandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yitwa vuvuzera. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika avuga ko iri zina vuvuzera ryahawe Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiyago cabaye hagati ya General Alain Guillaume Bunyoni n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika. Vuvuzera ni igikoresho gisohora amajwi atagira ubutumwa. Ni inkuru ikomeye cane ihejeje kudushikira aka kanya. Amajwi murazi ko vuvuzera avuga cane, gikunda gukoreshwa aho cyakoraniye abantu benshi cane mu kuryosha ibirori. Parike ibona ko Bunyoni yatutse umukuru w'igihugu mu kuba mu kiyago kimwita gutyo. General Alain Guillaume Bunyoni ni mu gihe nyene yarahakanye ico caha. Nyuma yuko niko aremera ko iryo jambo ryakoreshejwe mu kiyago yagize na Bob Rugurika, ariko avuga ko ryakoreshejwe na Bob Rugurika. Bunyoni agira ati: nimuzane ico kiyago cose mwerekane aho jewe nise umukuru w'igihugu ko ari vuvuzera. Amakuru akomeye cane adushikiye aka kanya, parike yishuye ko General Alain Guillaume Bunyoni atigeze yiyama Bob Rugurika igihe akoresheje iryo jambo, ahubwo yaza aremera ivyo avuze. Kubwa parike, Bunyoni nawe nyene yarakoze icaha co gutuka umukuru w'igihugu mu gihe atitandukanije n'ayo majambo. General Alain Guillaume Bunyoni we yibutsa ko mu mategeko mpanavyaha icaha cagera uwagikoze we nyene. Amakuru avuga ko General Bunyoni asaba ko parike yozana Bob Rugurika akaba ari we yisigura ku ijambo yakoresheje. Ndirakobuca yatugemuriye akanyama karyoshe k'impene. Ubwo ivyo nibijanye n'icaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa kuri umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. None General Alain Guillaume Bunyoni azozira n'ibindi vyaha bitandukanye vyakozwe n'abandi. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, nk'uko Ndirakobuca ngo yabagemuriye akanyama karyoshe k'impene. Baciye bamwita mpene mu kwibuka iciza yabakoreye. Parike yagiriza General Alain Guillaume Bunyoni ko iryo bara ari iryakorewe aho bariko baraganirira n'umukenyezi wiwe. Amakuru akomeye cane adushikiye, biravugwa ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo ni impene. Parike ivuga ko yabiboneye mu butumwa bwanditswe muri telefoni hagati ya Alain Guillaume Bunyoni n'umukenyezi wiwe. Amakuru akomeye cane adushikiye aka kanya nuko Bunyoni yarasiguye neza aho iryo zina ryavuye. Yavuze ko Gervais Ndirakobuca yigeze kuja kubaramutsa abagemuriye akanyama k'impene. Bunyoni avuga ko akanyama kari karyoshe cane ku buryo batigeze bakibagira. Niko gusigura ko umugabo n'umugore iyo bariko baganira usanga bafise amajambo yabo bisangije. Ati birashika nk'umuntu bakamwitirira ikintu ciza yabakoreye. Ni gutyo General Alain Guillaume Bunyoni n'umugore wiwe iyo bavuze Ndirakobuca bibuka iciza yabakoreye mu kubagemurira akanyama karyoshe k'impene. General Alain Guillaume Bunyoni yibukije kandi parike ko iryo jambo atahandi namwe barikoresheje kiretse mu biganiro vyabo nk'umugabo n'umugore. Parike yemereye ko atahandi yigeze ibona bikoresha iryo jambo mu kiganiro canke mu kuvuga Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aka impene.
Mu Kirundi bagira bati uwushikiriza igitutsi niwe aba atukanye. Hari ikintu gishasha gitera caduka mu butungane bw'u Burundi. Burya abantu babiri baganiriye bakita umuntu uko bashatse ariko ntibabimubwire kandi ntibigere babikoresha imbere y'abantu benshi, hari uwo mwagiriza. Amakuru dukura kubera muri iki gihugu cacu c'u Burundi, gutukana kubera yagiye kubasuma urusaku. Umuntu ushatse kumutuka uramubwira amajambo mabi cane atesha agaciro canke ukamwagiriza amajambo amwambura iteka. Hagati ya parike na Generale Arenguiyome Bunyoni ninde vy'ukuri atutse Perezida Evariste Ndayishimiye na Generale Ndirakobuca? Ayo majambo iyo parike yagumiza iyo yayabonye ntiyabwire Ndayishimiye na Ndirakobuca kandi ntiyabwire Abarundi, nta kibazo yokwigeza itera. Ariko ivyo parike ikoze bishobora gutuma haba Abarundi batangura kwita Perezida Evariste Ndayishimiye vuvuzera, abandi nabo nyene bakita Ndirakobuca nawe bakamutazira impene. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira muri ico gihe parike niyo izoba yaratukanye kuri iyo dosiye yibonekeje nga mu gihugu cacu c'u Burundi kuko niyo ishize mu bantu bose ayo majambo. Vyongeye ijambo rihinduka igitutsi iyo rifise intumbero yo gutanga ishusho mbi y'umuntu. Umwana akoresheje cane vuvuzera canke umwana akunda vuvuzera canke avuza urwamo abantu bagatwenga barashobora kumwita vuvuzera atavyo kumutuka birimo. Ntituzi icatumye mu kiyago ca Bunyoni na Bob Rugurika bavuze Ndayishimiye ko ari vuvuzera. Turashobora gusanga atagutukana kwarimo nk'uko Bunyoni yabisiguye neza mu kwita Ndirakobuca impene. Baba bibuka icizere yakoze. Ibi vyose nk'uko tubandanya tubibashitsako kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi nuko Bunyoni yaje yiteguriye rwose imburano ziwe, mu gihe parike yo biboneka ko neza itateguye runo rubanza. Ni mu gihe ko ingingo zose Generale Arenguiyome Bunyoni ariko arashikiriza ziriko ziraba ukuri, nk'uko parike yo iriko iramwagiriza ivyaha bigaca biraba ubusa. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira biravuga ko Generale Arenguiyome Bunyoni arashobora gutsinda uru rubanza, nubwo atayohungira iyi leta n'ubu butungane buriko buribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Abenegihugu bariko barakurikirana ibijanye n'uru rubanza bariko baribaza ibijanye n'ingene ubutungane bw'u Burundi burimo. Ariko bamwe mu benegihugu bagasigura ko ibi vyose bizoba igipimo c'ubutungane mu gihugu c'u Burundi no kuraba neza itegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twabibabwiye mu funyo aka kanya turonse amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Aka kanya amakuru adushikiye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye hateguwe umugambi wo kumwica. None ko bahora bavyagereza Generale Arenguiyome Bunyoni n'ubu yoba ari muri uwo mugambi. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL aka kanya uhejeje gushira ahagaragara itangazo rikomeye cane. Ni nyuma yuko mwumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo yashize ko imiliyoni zishika 30 ku muntu azomuzanira igihanga ca Agathon Rwasa. Amakuru akomeye cane turonka mw'ibantangire biravuga ko kuri ubu ngubu umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu gishasha Ikirundo vyahejeje gukomera. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba yikanze gutembagazwa. Nk'uko tubibwirwa n'umwe mu bajenerale bagendanira umukuru w'igihugu atashimye ko tuvuga amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Generale Prime Niyongabo yoba afise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nici woba uzi kuri kudeta mu gihugu c'u Burundi? Ata kudeta dukeneye kuko abenegihugu turafise ibibazo bitandukanye kandi turiko turakora ko ivyerekeranye no kwiteza imbere.
Amakuru akomeye cyane nuko ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu aho yahungiye mu Kirundo vyoba bihejeje gukomera cane. Iri joro hateguwe ubugambanyi buteye ubwoba. Ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahunze akimukira mu Kirundo. Amakuru akomeye cane turonka mw'ibanga ntangere biravugwa ko murazi kw'igerekerezo rya 3 Munyonyi umwaka w'2023 niho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye abasirikari bamugendanira banze gusubira ku murwa mukuru wa politiki i Gitega. Bivurwa ko sinyari zari zabaye ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bagakeka ko ari abahinga mu vyerekeranye na sinyare bariko barahura n'ibibazo. Ariko amakuru akomeye cyane twarungikiwe n'umujenerale akomeye cyane atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Biravurwa ko ari ibibazo General Prime Niyongabo yarahejeje guteza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Abasirikare bahora bacungera ico kirimba barungitswe kandi bahinduranywa nabo General Prime Niyongabo yarungitseyo. Biravugwa ko habaye ubugambanyi buteye ubwoba nk'uko vyigeze vyibonekeza kuri radio na televiziyo vy'igihugu mu kwezi guheze. Amakuru akomeye cyane turonka nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukurikiranwa nyuma y'uko General Prime Niyongabo ariko aramaramaza kumutembagaza. Amakuru akomeye cyane nuko umukuru w'igihugu mu ijambo yandikiye General Prime Niyongabo amusaba gukora ibishoboka vyose akareka ivyo ariko aramukorera. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu abandanya kudushikira kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndabahe kaze muri ibi biganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi twabanye, wowe utaraheza gufyonda ijambo sabone ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona ari akazogera no nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nande twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV. Ivyo rero ushobora kubandanya nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwenegihugu. Abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwo n'abadandaza nabo bavyumve nibakorana ubunyene n'abadandaza. Abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu. Umudandaza wese ahantu acururiza ubu habaye iwe, ubu namenye ko iki kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karanga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu, ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kuri ivy'igihugu. Ivyo ntaho bitaniye n'abandi biha amaparcelle agacaca kuyigurisha ku mwene igihugu nyene yarayifitiye uburenganzira ngo nuko mu vya leta nivyo kwibwa. Abo bantu tubahagurukire ko je navuye hasi none niko kimwe bw'abene igihugu mutashigikira, tubadome ku rutoki tubahare tureke bazotunesha. Abo bantu bari kurushi ntibashika n'ijana ndababwire, ntibashika ijana. Abene igihugu twese tuva hasi umwe wese akavuga ati nguyu tumukuramwo tumushira ku ruhande reka tufata tuja kubabika mu mpimba batuviremo igihugu gitera imbere. Iyumvire kurondera umugumuko uriko ukoresha amahera wiyivye igihugu wivye abene igihugu